Cugazo kintu kihari uradandaza tanga amande hama umugore asubira mu bwonko nk'abandi bagore mutware mu gusaba ikigongwe ndumva ko namaze icacanguyeko jewe n'ukuri ndeme nkugurira agatenge k'ibihumbi 200 iyo ni musazi kamunyerera Eni wanje ngo kwambara ikirasa 200 warofawe ndakumena umutwe wewe ndakumena icara hasi ndamuvunja ndakumena umutwe ikore ya 2 ayanse itware mushaka hose Jema kubaba yadi natari yani jawasha yani umuntu ahogwe Aston yo unajua tulikuwa tunadili na kichaa tulikuwa tunadili na kichaa wewe jamani kichaa kabisa. Hey, what's up, buddy? What's going on? I'm Kim right here. Abantu benshi muvuga ngo genda teranya ku mutando guys. Mugari ibintu bimwe bari nka show. Mvuze show urumva ni ibintu biba biri crazy listening bigoye gutahura. Aha rero turi ku muzinda twaje ku mugore wa Cugazo as you was a see. Umeona? Kwa hiyo bana msone labda kwa nini hatujiunganisha kitu kimoja just because like ni kitu kirefu sana. Ni kitu kile so like you know it is what it is. Rero ngaha turi kumwe na nyumba 10, turi kumwe na Cugazo, ndi kumwe na sisi shemeji, ndi kumwe na Stone right there. Na shemeji yundi mkaa Cugazo. Cameraman show them man. Yes, Stone what's up? Pombe. Unyama mwingi. Yeah, nyumba 10 ndio. Huu ni nyakuba kwa nyumba 10. Nyakuba kwa nyumba 10. Nyumba 10 na mahoro. Nyakuba kwa nyumba 10 tutaninze kutinda sana. Yes. Lega sisi avugi yani ai mike ngairi yake. ubivuge mu camake nyumba 10 abace kuvyumva kugira ngo ndizira bamutoye bamwizeye amaducira urubanza tumenye cyo gukora. Ejo ukuntu byagenze usanzwe nyina filme hari page yanje ya Facebook umugabo wanje ne wakunda kuyipostingako. Sasa rero yunye bivaye no kuntu umuntu aba akunda kuronka abantu cyane bamwandikira ngo nabafana uwo yarambwiye ati je ndagakunda vraiment ukina neza ndagufana ibintu nk'ivyo onye so turavugana mu nyuma ya hararengera avuga ngo ashaka tujyamane. Rero muri ico gihe umugabo wanje niwe bishurana kuri page kubera niwe yagenda gusoma message nyene acabigwako baza barishurana. Uyu muntu acagira igihe arambwira ngo ashaka ngende duhurire muri hotel mu Buterere ko twavuganye n'umugabo wanje canambwira ati wapi jewe nitworera mu Buterere ingo iwanje. Sasa rero kugira nivyo nye tunavyumvira ko yoza muhiri wanje basi ivyo bintu kabira ngaho nye nashatse duhisomo umuntu wese yitwa ngo n'umugabo afise umugore wiwe hari anya mutaye hari anya yiruka inyuma y'abagore babandi sivyo deja afise umugore mugabo ukagenda mu bandi bagore ngo ugiye kuryamana nabo. Candambwira ati ingo uzoze muhira tubikorere muhira je wapi mu hotel sininjira. Basi rero nawe caraza amaze kuza nyene cha tumufata uko. byagenze gukunda kuzura umuntu wiyemera byagendeye gute kabisa. yashitse n'icyo Uravyemera ko abo kugira ngo ibintu cyorohe nabwo mudamu ko twakwinjira mu nzu tukabiganirirayo kugira ngo ntihagire abantu babanyi bandi kuma bambona ko je uraze ibyo ntibyahora binjako. Naje bwanje ndatangaye vraiment ndatangaye cyane. Be muvuze ngo mufatiye he muba hehe Twe tuba mu Carama. kuvina kumuzinduka kaja mu Carama Cugazo Urugendo gose nagatego sijewe nagatego mugabo ko vyamaze kuba reka turenge tubigenza mugabo bihere ndike kuguma nmenga banyenika kwira izuba ababanyi bose bamenya ko ndumusambanyi. jewe rero babwira mwe muri ngaha cyuko myaka tumaranye ngaha ndamuzi cyane uri umudamu wiwe ndamuzi ubuzima bayemo ndabuzi uri mega sinamutererana kuko
ndabizi byinshi byabo mu ngo ndabizi yani rero wowe yani wowe ugiye kubishyiramo amarangamutima kubera ko muzinanye kubera ko gisi yani ugiye kubishyiramo amarangamutima nyine ubavugira nk'abantu musanzwe muzinanye ndakubwira ikintu kimwe wenda kuzikumara zose si sawa ndakubona unawo tubana musita ndamuzi nta marangamutima ndamushirako no byo tuma ndamuvugira ariko ikintu kihari kuko unyumva byamugwiririye byashitse si sawa ikintu mbona kihari nyumba kumi ngani ko ndabishamwe ugiste kuyubakwa cyane sivyo kuko urabona nta nubwo nigeze nshafura n'isura yiwe nukuri habuze na gato ndaramucumite n'imbugita naboshwe naracumizwe imbugita iranka kwinjira niskiriye tinamumena umutwe rero ngani imbere ya cyane ko nyene ko gusa turi kumwe n'abatware nukuri cugazo vuga amake uri mwikosa si sawa icyo nabasaba si sawa umuntu abakuriye umuntu agwe mwikosa acacumitwe numva baravyemeye kubera nyumba kumaninze kuza baravyemeye ko yaguye mwikosa ubu ntiyavyemeye ugiye kwesera amata bikanka nta kundi uca wemera ko urestara amatara konze umudandaza mumbarize namubajije nabo cugazo baraje nabi uravyo byoroshe uyu mugabo mu ncamake nyumba kome narubwo bashaka kugaragaza yenga ibintu bive ngabe bamvire ku mbuga kuvuga birebire wewe cyo naratezwe umutego narawufatiwemwo babingene no uva uyu mugabo wawe vyanga bikunda ntabwo ari byo bintu byawe nico gihe uvuga ko wowe wagiye muri Arabia usanga afise n'abandi bantu benshi agenda aryamana nabo ku mafaranga rero ugomba ugenda unteranije n'umugore kinwa cyane iyo mikino kinwa cyane mbiza ndabwira ntari story yego ugenda buhoro buhoro si sawa ibyabaye byabaye uje kumumara amazi kuri no barabara siko kandi muze ko byaganze ko kagema n'umugore wawe birateye n'isoni deje oya nibajyamanye mu bisanzwe reka dusobanure bino bintu umva twe twaje tubipanga kugira ngo azi namara gusa kwinjira mu duce tumufata kugira ngo tumuhereze isomo kuko yakabaye ari uraboneka ndabwira ikintu kimwe byakabaye ari vyanya zose zatigeze abinyereka bagasura ntibizwi n'isura nagware kubizwe nkasisi wewe nibera guca ndanarikata cugazo yombwisho kinogera kuronda ku bandi bagabo bakirisi wewe yuje mu bandi bantu bakugirira nabi urumva cy'ikintu basaba ahubwo bameze nka cugazo singeso nkiyo cugazo boyiheba kuko si byiza gutuma umugore mu rugo ukaje guhunahuna mu bandi bagabo umugore mwiza deje ndabasavye mu mbabarire si sawa ndabasavye komando ndamuge munyizeye mu mbabarire cugazo byabaye ntibizosubira kimwe kintu kumwe kihari gusa cyo ndagusaba wewe ubu n'umukenyezi akeneye agateka kintu kihari kugira ante Chukazo yari yatwemereye itungo yari yatwemereye itungo sakano gatungo ni bakandike bagasinyire tugire tugende mutware ngo afise nije nabasinyiye unwe hagutse mutware hagutse umugore none umugabo n'umugore si bamwe none ni bamwe mugabo kandi umugabo niwe yamuha niba warasinye ugomba ucusinyira none yani neta sivire yabo none ivyo basinye je ntabwo byakasivire usivyitongo byose byagutse mu mashami urabirimo mutware kime gusuye uyu nacu mfasa bimbabazi yani ubwo rero bakumura batandukanije jewe ikigongwe ndiko ndasaba sikindi banyagirije ko nabacafuriza amashuka nje ndemera ko zitwara muhiri wande ndaziryamireko ndabaguriza inshasha oya can you imagine ico kintu bro ivyo nibikushika zo ntizara mu rugo nubaye garadutura shuka nabayobozi honyere ko byapfuye shuka zarasara no wacafuje amashuka wakoze amashuka Chugazo nuwe Amerika sawa kwa ndakomeye gatongo basugacemwo hagati natongo bikunda ko yuko abana bakina kimwe afise kugira mutware ko ndabizi byo kubayeho chugazo kintu kihari uradandaza tanga amande hama umugore asubira mu nk'abandi bagowe ko nikosa ryamubaye ahubwo umugore w'intwari sisi ubaye umugore wa mbere mure kuza mutekereza yuko abastare bose ari indaya ntabwo ari indaya kuko nyuma yuko turi abastare turi n'abantu turasonza tugira itiro turasinzira mutware mu gusaba ikigongwe ndumva ko namaze icacanguyeko jewe ndasabye ikigongwe imbere y'umugabo wa sisi n'umugore wawe n'abandi nabo banyose madamu wanje wewe turaza gusigarana ndaza kumusaba ikigongwe gikwiye kuko ngane ntago namusaba gikwiye ngo mubibone je ndaza kumusaba ikigongwe kubera yuko rero Stone naje guhonyanga ku mashuka yawe ako kantu ndakanga niko kanyice ako kantu ndakanka ndasabye ikigongwe nukuri ndaza kugurira agafana kugira ngo mbabarire utegerezwa kumwoza sisi nawe sisi nukuri wakoze iciza kumfatisha yagize neza yagize kumfatisha ahubwo bameze nk'abo bakunda abagore bo hanze barafata nko bafashe wewe wakoze kunkorera iciza nk'iki iciza wankoreye sisi jewe nukuri ndeme kugurira agatenge 220
Yo ni musazi. Kamuyerera. Muhiri wanje. Uraje kwambara ikiro cya 2020 warofawe. namuzanye muhira Ubu rero Uyu mugabo wawe akoshamwe akagaye. Akoshamwe akagaye. Jo mugoro we Tuka birahera twabitatu birahera. aho ujya amashira ibana blage uyu. Osanga kuvuga nkuma ndamutwengera anazira kama yani. We jo gutwenga kwanje nibwo bugome bwanje warofawe. no muhiri wanje. Tugaze twubahane uri mu ikosa wewe. Gibiki ikosa nyabaki. Bantego mutego kuyo kwimbeba. Fatwe. Ubu rero nagize Imana sinafashwe neza. Banyigonze ko ndabamena. Ubu ndi muhiri wanje. Cendi muhiri wanje ubu. Chukazo. Chukazo. Wasatse wewe. Ufata nabi muhiri wanje. Bakufunga wewe. Ego uri mu ikosa wewe. Uri mu ikosa. Tego. Neme kumugurira igikombe ca munyerere. Ni munyerere. Munyerere. Chukazo muzi neza. Jewe. Jechuka jewe. Ntugwane. Jewe. Ndakumena umutwe wewe. Ndakumena icara hasi. Icara hasi. Icara hasi. Ndamuvunja ndakumena umutwe. Amfashe kugira ngo amene umutwe. Sibyo? None basi yagira undi muntu amufata nawe ntamene umutwe. Icara hajya rero. Icara hajya tubiheze. Icara hajya tubiheze. Nemera amakosa. Jawe nemera kumwambikira umugore wiwe. Aca avuga ngo iyo mpuzu ngo umugore ntayemera. Nisikie simu. Ndamugikora emero. Ikora ya bibiri ayanse itware mushaka hose. Muzi kunyararaza cyo cugazo ngo ndindaya. Jewe bamhenze sibyo. Baguhenze gute? Bagufatiye mu zupande. Nariko ndesayitara. Wewe uresta mutaka ndudandaza Ndi wewe. mushasha. Ubu ndi mushasha ni samatana mushasha. Umuntu senga imisi yose nsenga none byace bigana gutuka ngo mumbeshere. Wafashwe none. Nafashwe ni iki? Umugabo avuze ati jewe n'ukuri ntibegeze baryamana. Twaramuteze umutego tumufata turaryamana. Arambira ngo ngende mutere muri hotel sivyo nanje iri kubera ndabona kumenga kufata abantu nk'abastari bose kumenga ni indaya turabwira ati ngo muira nashatse tugaragaze abantu bose babona kumenga abatari ni indaya babone ko dutandukanye uko mutwibaza ibintu dukira to kagenda hari anya mwandaya muza kwirwa mumbeshera muje ngo nakubumaraya munyararaza ubu rero umuzinda wose wamenye ko cugazo ari indaya Nese wazite. jewe babanyi mu nkunda bambesheje sindi ndaya jewe sindi ndaya. Unajua kitu bro? Mimi kizana ya maana tuko tunadisi na mchai yani na msazi. Rero jewe ngomba nivune Ushaka gushikira mu makosa. Ushaka gushikira mu mugasho kiki Shamake. ubu rero tugende kwa muganga baraba wosisi na jewe ko ari ibintu twakoze nta kindi Muga unje mu cumbi wabo. kwese tari tara Ama message nkwamandike ntahari. kuri Facebook Ni video turayifise. kuri Facebook je mugasanga mfise numero ziwe mu telefoni wanje mufate za seri. ego Za seri. je ntaje maze mfise Uranyemera. kubera mwe amatelefoni yose mwayanyatse basanga mwazanditsemo mwebwe nyene basanga mwazanditsemo Nabivuze uyu mwanya nta nimero yiwe mfise Nabivuze befone uri he? niyo kare yamya vreme Uja wani msazi huyu. muhiroje Uni msazi huyu. muhiri wanje Uni msazi huyu. Uni msazi huyu. birakumbuka nyaruta Bro, je birakumbuka rero yani unabona Injira mu nzu mnahinduye hapa tutaonekana sendo Injira wasazi. mu nzu Hapa tutaonekana sendo wasazi. Hapa tunaonekana sendo wasazi hapa. Tunaonekana sendo wasazi. You know what? Bro, muze kwirirwa je munyararaza mu bantu ngo ndi maraya yani hapa sisi tunaonekana wasazi. Huyu tunamwacha. Wewe wa mugabo uyo mico yawe uzohura n'abandi bana atari stone sisi. mico yabaki Nukuri uzo hindu nyine muze have Iki kijama kubaba
Yani natari. Yani jabasha. Yani umuntu ahogwe. Iyo yani se twebwe twibereye mu kuri. Hanyuma ucubona ubuntu nukuri kimasha isi. Isi arononekaye cyane. Wakombaya mwisho. Yani ubuzima bwaramaze kujyango inyuma mambo yani chambo cha Mr. Bwana neza. This life. Sha. Yani jewe yani nitete yani jitetea kwangu haki yangu nijitetea haki yangu hamadeni mugatangura nduva ariko aramamagara ari inyuma. Tugo wiko kaka. Yani rero twese twize kuyamanika re abantu bose bagerageje gushigikira yuce ugazo mwubahwe mwubahwe kuko bisa nkaho umengo na commentaire zanyu babako zamuhereje imbaraga kitu si upoze ariko gasutu turashira ukuri exactly ari gukwiriye nukuri kw'Imana Imana irababona. Aston yo unajua tulikuwa tunadili na kichaa tulikuwa tunadili na kichaa wewe jamani kichaa kabisa kichaa kingetuvunjia kamera mzee so naga watu wako mzee lakini guys muzomenya kuguca imanza nukuri kw'Imana twebwe nta tongo twari dukeneye twese twatanga gusa gutanga ikigwa yani kuri ujya mugabo wibaze umugore yagenda muri Arabia guhangayika agaca atanga gutanga itongo umugore yaruhiye amangwe mukomeza kumushigikira ibiki nibiki. It's not fair guys. Guys, turabakunda cyane Hakim the Press. Don't forget to subscribe, mention and comment uko bitahura abari kuza kubivuga muri commentaire. Love you so much.